Ishirahamwe abavukanyi yo muri Nyabugete muri zone Ruziba ko arakarorero mu kunywanisha abarundi vyicegera c'urongoye. Namakuru dukesha radio na televiziyo y'igihugu cy'u Burundi n'ikinyamakuru Igihe avuga ko uyu mukino wabaye ku ya gatanu Gashyantare uyu mwaka wa 2026 utegurwa n'ishirahamwe abavukanyi ryo muri Nyabugete muri zone ya Ruziba rivuga ko riharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi bose. Ururondogoro rukaba ari rwose ku mbuga nkoranyambaga ibitangazamakuru bitandukanye kubera uyu mukino wahuje abahutu n'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mukino wasize ikipe y'abatutsi itsinzi y'abahutu ibitego 3-2. Umuyobozi wungirije ushinzwe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi Iseti Nkeshimana yashimiye ishirahamwe abavukanyi byateguye uwo mukino yerekana ko ari intambwe nziza ikomeje guterwa. No gushima icyumviro ciza si cyo kwihererana kiratsimbataza ubumwe na cyane cyane ko ari gikorwa mwibwirije mutakibwirijwe. Ubu rero nibwo bumwe bwiza bushinze imizi, kuko mwebwe mubigaragaje ko bushinze imizi mu mitima. Abandi barashobora kuba buvuga buva inyuma ariko ko bwavuye imbere. Je ndemera ko ari ubumwe, nta kindi no vuga atari kubashimira. Ndabatera intege ntimuze mubandanye bishobotse mugeze kure, kandi nejo rero nimwasubira je ndabemere kuzohaba. Nuko murakoze kugira amahoro. Umuyobozi w'ishyirahamwe abavukanyi Barampahaza Ale Gerard yavuze ko bifuza ko ubumwe bwagera mu barundi bose, ari nayo mpamvu bateguye uwo mukino. Ko vyotangurira muri association yacu hama bigashikira mu gihugu cyose, abarundi bose bashikirwa tukaguma turi hamwe mu bwa bumwe. Barongoye ubumwe mu Burundi ko basaba yuko bohemiriza abarundi bose akabitangwa ko biratuma abantu banwana tukibagira ivyahitse mu Burundi. Umukino nk'uyu warubaye ku nshuro ya 5 utegurwa n'iryo shyirahamwe. Nubwo bimeze bityo, Uburundi bwifata nk'igihugu kitagendera ku moko, mu gihe nyamara kuri bo badatinya kwiyita umuhutu cyangwa umututsi mu ruhame ibishobora guhembera irondabwoko. Nyuma y'amakuru agaruka kuri uyu mukino, benshi ku mbuga nkoranyambaga bagize icyo bawuvugaho. Bamwe bakomeje kwibaza uburyo umukino ushobora kuba ariko hagashyingirwa ku moko y'ubuhutu n'ubututsi. Uwigeze kuba perezida w'u Burundi Ntibantunganya Sylvestre we yabwiye radio na televiziyo by'u Burundi ko kuri ubu Abarundi batagitinya kubera ubwoko runaka kandi batarebera umuntu mu bwoko, ariko ko hagikenewe gutegwa indi ntambwe. Itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi riteganya ko mu kugabanya ubutegetsi abahutu biharira 60% naho abatutsi bagahabwa 40%. Jendi Daniel niyo nkuru.